Mbega wari uzi yuko ivoka atari icamwa gisanzwe? Abantu benshi bararifungura kubera uburyohe bwaryo, ariko ntibazi akamaro kanini rishobora kugira mu mubiri. Ivoka ririmwo intungamubiri zitandukanye zishobora gufasha umubiri gukora neza. Muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe ivyiza vy'ivoka n'ingene worifungura neza. Ivoka ririmwo intungamubiri zitandukanye, ririmwo amavuta meza, fibre, ririmwo vitamine n'ivyunyunyu umubiri ukenera. Ibi bigatuma turishira mu gice c'imfungurwa zifise intungamubiri nyinshi. Ikindi naco, ivoka rishobora gushigikira amagara y'umutima. Ivoka rirazwi cane kubera ko ririmwo amavuta meza. Ayo mavuta nayo ashobora kuba igice c'imfungurwa zifasha amagara y'umutima. Nico gituma ushobora kurifungura mu buryo bukwiye, nk'igice c'imfungurwa yuzuye. Ikindi naco, ivoka ririmwo fibre. Nimba ushaka gufungura imfungurwa zirimwo fibre nyinshi, uhisemwo ivoka, uzoba uhisemwo neza cane. Ushobora kwibaza ati none fibre idufasha iki? Mu bisanzwe fibre ifasha uburyo umubiri usya imfungurwa, kandi igira uruhara runini mu gutuma umuntu yumva ahaze igihe kirekire. Nico gituma ivoka rishobora kujana neza n'imboga, ibiharage, canke izindi mfungurwa zirimwo intungamubiri. Ikindi naco, ivoka rirafise potassium, ico naco kikaba ari icunyunyu gifise uruhara runini mu bikorwa bitandukanye vy'umubiri. Ivoka kandi rirafise vitamine n'ibindi bintu bifasha umubiri mu bikorwa vyo kwikingira ingaruka ziterwa na stress. Ivoka kandi ni rimwe mu masoko ya vitamine E hamwe n'ibindi bintu vy'intungamubiri, ariko rero ntidukwiye kwibaza ko ivoka rishobora kuvura indwara, ahubwo n'igice kimwe gusa c'imfungurwa zikwije. Ivoka rirashobora kuba uburyo bwiza bwo kwongera imfungurwa zawe intungamubiri hamwe n'amavuta meza. Ushobora kurifungura muri salade, kurisiga ku mukate, canke kurivanga n'izindi mfungurwa. Ariko ikintu gihambaye ni ukutarenza urugero mu kurifungura, kuko nubwo rifise amavuta meza, rirafise calories nyinshi. Mbega wofungura ivoka gute? Ushobora kurifungura ari ryonyene, canke ukarivanga n'inyanya, concombre, salade n'izindi mboga. Ushobora kandi kurifungura hamwe n'ibindi bifungurwa birimwo proteine,
kugira ngo ugire imfunguro yikwije. Reka turabire hamwe icitonderwa, ariko ntiwibagire iki: ivoka si umuti. Mu bisanzwe nta camwa na kimwe gikwiye gufatwa nk'umuti w'indwara. Kandi kubera ko ivoka rifise calories nyinshi, kurifungura ku rugero rukwiriye ni vyiza cane. Nimba ufise ikibazo c'amagara canke indwara isaba imfungurwa zihariye, ni vyiza kugisha inama umuganga. None rero, ivoka ni icamwa gishobora kuba igice c'imfungurwa nziza kuko ririmwo amavuta meza, fibre, potassium, vitamine n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Ariko igihambaye si ukurifungura ryonyene, ahubwo ni kurifungurana n'izindi mfungurwa zitandukanye kandi zifise intungamubiri. Nimba wamenye ikintu gishasha kw'ivoka muri kino kiganiro, fyonda like, wandike muri komantere uko usanzwe uyifungura, kandi ukore subscribe hano ku Mibereho TV kugira ngo ubone n'ibindi biganiro vyerekeye amagara n'imibereho myiza. Reka mfate kano kanya ndabashimire cane ingene mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Ukaba wifuza kandi kudushigikira, fyonda kuri subscribe, ufyone n'agakengeri kari hirya, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Murakoze cane, tuzosubira kubonana mu kiganiro kizokurikira.